Abadandaza imboga mu ntara ya Muramvya aho bita ku Mazi Y'umwami basaba abarongoye intara nabo bishobora kubatunganiriza neza ico kibanza kuko gihurumbirwa n'ingenzi nyinshi, bagenderwa n'abantu benshi batandukanye nk'uko twabibwiwe n'umwe mu badandaza imboga twasanze aho ngo umwuga bakora urababeshejeho, arico gituma dusaba abategetsi bacu kudutunganiriza neza iki kibanza. Yego umutama twasanze ngaha mbe ngaha na bahita gute Ku Mazi Y'umwami, mbega umengo muhakorera urudandazwa rutandukanye, mbega ibi mukora birababesha? Tubesha rwose. Yego ibi mudandaza muba mwabikuye he? Mu mirima hari abanya turabirimo. Birafitiye akamaro imiryango yanyu? Dufitiye akamaro, turigisha abana barafungura neza, bifise akamaro kenshi kandi n'ababijya bagira ubuzima bwiza. Abana bajya mwene ibi mubona ngaha nta nakwashi bigera bagwana. Birafise akamaro kanini. Birafise akamaro kanini. Birafitiye akamaro n'ingenzi zihita ngaha. Ingenzi ziraryoherwa cyane iyo ziciye ngaha kuko baca baronka aho basumira ibintu bizindutse. Aha hantu mengo hateguwe neza, mbe nta kamo mwotera nka leta kugira ishobore kubategurira neza canke abarongoye ino ntara ya Muramvya? Ibintu dusaba turakunda kuba twiyumvira tuti yaba intuze abajejwe intwaro bodufasha neza kwamenaja neza aha hantu, bakatwubakira neza n'inzu nziza ngaha ingenzi zishikiramwo, kumbure arico bafata tukagishirayo bakaharukira bakagifatira. Yego turose abadufasha gutyo byo himbara cyane.